kw'igenekerezo rya 21 Gitugutu no mwaka, umukuru w'inama Nkenguzamateka ari kumwe n'icegera ciwe ca kabiri Nyakwubahwa Cyriaque Nshimirimana n'abakenguzamateka yarifadikanije n'izindi ndongozi z'igihugu hamwe n'abarundi isinzi mu birori vyo kwibuka imyaka 27 iheze incungu ya demokarasi Perezida Melchior NDADAYE agandaguwe. Ivyo birori vyari vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe, bikaba vyatangujwe n'inkuka y'imisa yasomwe n'umwepiskopi wa diocese nkuru ya Bujumbura Musenyeri Gerevazi Banshimiye ubusa kuri paroisse Saint Michel mu gisagara ca Bujumbura. Inyuma y'imisa ibirori vyaciye bibandaniriza ku kibanza citiriwe incungu za demokarasi kiri muri zone Rohero mu gisagara ca Bujumbura, aho haciye hashigwa ko ingori z'amashurwe ku ntatemwa z'incungu za demokarasi. Ivyo birori bikaba vyasozerewe ku ijambo ryashikijwe n'umuhisi Perezida Melchior NDADAYE inyuma yaho umugambwe yakomokako Sahwanya Frodebu wari watsinze amatora y'umwaka w'1993. Ivyo birori bikaba kandi vyari vyitabwe n'abagize ibiro vy'inama nshingamateka na nkenguzamateka, icegera c'umukuru w'igihugu, umushikiranganje wa mbere, umuhuza w'abarundi, abashikiranganje bagize leta, abaserukira inzego zo kwivuna abansi n'iz'umutekano, abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi, abatumire batandukanye bari baserukiye inzego za leta n'iz'abigenga n'isinzi ry'abenegihugu bo mu gisagara ca Bujumbura.